Je ndibuka perezida hariho ijambo yigeze kuvuga, aravuga nti reka itangazamakuru rivuga ibitagenda neza, rivuga ibitagenda neza komsa niho natwe tuzovuga, tuzomenya gukora ibikenewe. Solution mu Rwanda siyo kuza mwica abantu bose mutavuga rumwe. Iyo wose wo muti siyo solution kuza muvuga abantu ba Jay Polly vyagenze uko, Akizito niko vyama. Ariko bego twinjira mu gari nyezina, reka nongere maze ndabashimire, ndabibutsa mugire sabona subscribe kuko iyi nkuru je kubganje nabayitushe yambabaje gose kuko uyu muntu je ndamuzi mu ndirimbo za mu midiho bitwa Happy, mu midiho bitwa Happy, mu nyuma ndamumenya mu biganiro azaratanga kuri za YouTube, aho vraiment ayari umuntu atajya umunwa ahubwo jewe byari byarantangaje kubona akimaze uyu mwanya kuko murabizi bahati Innocent, murabizi byabo mu Rwanda, murabizi neza ugerageje kuvuga ibitagenda neza utishwe uranyuruzwa. Aimable Karasira wahoze ari umwarimu muri kaminuza akaba n'umuhanzi mu njyana ya rap, aha yari mwiburanishwa mu rukiko i Nyanza mu mwaka ushize. Urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda rwatangaje ko Aimable Karasira yapfiriye mu bitaro vya Nyarugenge i Kigali. Turaramukije cyane mu mwese mudukurikirana, abari mu Burundi, hanze y'u Burundi, ni mwaramutse namwiriwe, biravana aho mwese muherereye. Vimva mutima turabakunda cyane kandi nibutse mwebwe mwese mumaze kugira sabone cyangwa subscribe, muri abantu bacu naco tuze twobahemba, muri abantu bacu natwe tuzokwama tubakorera cyane kugira ngo tubagezeho amakuru abareka aravugwa canke ibihuha bebe ko biravugwa kugira ngo mutekane. Ego uno munsi rero nje ngaha kugira ngo haraye urupfu rwa Aimable Karasira, niwe ngomba ze tuvugeho, mbega yapfuye gute, mbega yishwe gute, kubera ko nabonye ko yapfuye ahejeje igifungo ciwe, yaciye apfa. Bamwe bariko bavuga imvugo zitandukanye ati ni ya mikenyuro y'inkotanyi, ni kwa kundi nyene ko vyama, ba Jay Polly vyagenze uko, Akizito niko vyama. Ariko bego twinjira mu gari nyezina, reka nongere maze ndabashimire, ndabibutsa mugire sabona subscribe kuko iyi nkuru je kubganje nabayitushe yambabaje gose kuko uyu muntu je ndamuzi mu ndirimbo za mu midiho bitwa Happy, mu midiho bitwa Happy, mu nyuma ndamumenya mu biganiro azaratanga kuri za YouTube, aho vraiment ayari umuntu atajya umunwa ahubwo jewe byari byarantangaje kubona akimaze uyu mwanya kuko murabizi bahati Innocent, murabizi byabo mu Rwanda, murabizi neza ugerageje kuvuga ibitagenda neza utishwe uranyuruzwa cyangwa ugafungwa, benshi bapfira mu magereza. So ni ibintu nyene ubona neza ko mu Rwanda systeme ziracari za zindi nyene, ariko nukumenyera abanyarwanda nta kundi mwihangane. Cyambere mbanje kwihanganisha umuryango wabuze wa Aimable Karasira, ndazi ko n'umuryango uri mu bihe bitoroshe umwanya, kubera ko uyunya hari byinshi yakoreye u Rwanda, si umuryango we gusa, hari byinshi yakoreye u Rwanda kuko yarasanzwe ari n'umwarimu muri kaminuza. Murumva ko yari umuntu w'incabwenge, nibaza ko ivyo yakora yabikora kubw'urukundo rw'abanyarwanda muri rusangi, kubw'ukunda u Rwanda. Nibaza ko reka tumwifurize iruhukiro ryiza kubera ko azize ibyo abandi batinya. Aya makuru rero yanditswe na BBC, ngomba ndabasomere amakuru amwe yanditse na BBC kugira ngo mumenye
mumenye neza canke mumenye ivyamuhitanye. BBC yanditse uku Aimable Karasira wahoze ari umwarimu muri kaminuza akaba n'umuhanzi mu njana ya rap, aha yari mwiburanishwa mu rukiko Inyanza mu mwaka ushize. Urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda rwatangaje ko Aimable Karasira yapfiriye mu bitaro bya Nyarugenge i Kigali. I Kigali. Karasira yagombaga gufungurwa agasohoka muri gereza ya Kigali kuwa gatatu. Ni ukuvuga yari gusohoka ejo kuwa gatatu. Arangije igihano c'imyaka 5 y'igifungo yakatiwe umwaka ushitse. Ni ukuvuga yari yahejeje igifungo ciwe yagihejeje ejo parce que no musturijedi ya urumva yapfuye. Reka twandanye. Amakuru avuga ko yajanywe kwa muganga huti kuwa gatatu ni mugoroba ku munsi yagombaga kuvira muri gereza. Mu itangazo urwego rw'u Rwanda rushinzwe amagereza RCC ruvuga ko Karasira yafashwe anywa ingano irengeje igipimo c'imiti ye y'uburwayi asanganywe. RCC ivuga ko itegereje raporo y'abaganga ku cateye uru rupfu. BBC yagerageje kuvugana ntibyakunze kugeza ubu n'umwunganizi mu mategeko wa Aimable Karasira wari ufunzwe kuva muri Gicurasi muri 2021. Urubanza rw'uyu mugabo w'imyaka 48 wahoze ari umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda ruri mu manza zikurikiranywe cyane mu Rwanda. So mumva neza ko bamwagirije ko ari ibintu yanyweye. Nabaje poli niko bagira system ni zimwe, amadroge yanwe droge yapfuye yagizene. Ariko uyu Karasira n'umuntu atajya umunwa mu bantu bavuguruza leta y'u Rwanda cyane mu gushira mabi akugwa n'inkotanyi hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Karasira kabisa ntiyajya umunwa kandi icatumye apfa nibaza ko canke icatumye yitaba Imana nibaza ko bamwishe. Tube tureka kubeshanya, bamwishe kuko bavuga ati uyu muntu agasubira hanze ni kwa kundi nyene ni kwa gutera iki akajagari. Iyo rero ko ravuga ko u Rwanda ari igihugu ca mbere demokarasi iri hasi cyane, babashatse kuvuga bino. Sinumva ukuntu umuntu ariko aravuga ibitagenda neza kugira ngo ibyo bitagenda neza bitorega umuti mugaca mujanga mukamuge. Je ndibuka president hariho ijambo yigeze kuvuga, aravuga nti reka itangazamakuru rivuga ibitagenda neza, komsa niho natwe tuzomenya gukora ibikenewe. Solution mu Rwanda siyo kuza mwica abantu bose mutavuga rumwe. Iyo wose wo muti siyo solution kuza muvuga abantu mutavuga rumwe. Siyo kuza mugandagura cyangwa mwica abantu mutavuga rumwe. No, igihugu gira cubakwa n'icubakwa mu vyiyumviro vy'umuntu umwe. Mu Rwanda birababaje cyane kubona kugeza n'isaha abantu mukurikirana ama YouTube yo mu Rwanda. Nimwabona YouTube ije gukora kuri uyu mugabo ivuga ko yari umuntu mwiza canke iki bose baza kuvuga ko yari afise ingenga bitekerezo ya genocide, kuko nivyo bintu ariko baramuhora ngo yebe mu macakubiri. Mu Rwanda nta yindi turufu, narababwiye nta yindi turufu mu Rwanda bashobora gukoresha atari ikintu citwa genocide. Umuntu wese afunzwe, aba ba Victoire Ingabire bose muri abafunzwe, ijambo babagiza rya mbere ni genocide. Ngiga bitekerezo abe mu macakubiri. Nta kindi kintu ntuzokumva umuntu wafunzwe ngo yagirizwe ibi. No kuvuga iki rero, harageze yaho tuzatubwizanya ukuri. Kijya gihugu mu bisanzwe abanyagihugu hari ukuntu babayeho mu bwoba cyane, bivanye nuko badashobora kuvuga ikintu kitagenda neza hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Mu minsi yarenje narabivuze ndavuga nti uyu mu president Paul Kagame nubwo benshi bavuga ati ni mu president mwiza, teya sivyo uyu mu president wa Paul Kagame ni umuntu
yakireye igitinyiro, ntiyazana icubahiro muko murabibona. Gufata abantu nk'aba bagerageza gushira ukuri imbere cyangwa kuvuga ibitagenda neza mukaba mwabagandaguye, nibaza ko atari umuti, si wo muti. Nibaza abanyarwanda bazoshereza ryari canke bizorangira ryari babeho mu bwoba, n'iryari bizorangira ryari, n'iryari bazoreka kuba mu bwoba abanyarwanda. Eske bino bintu muri baza ko bizoherera he les amis? Ibinye n'ibintu bishobora guteza akajagari umwe n'uwari we wese, kubera ko je nibaza ko aba bantu canke nibaza ko hariho ibi amasosiyete civile arabira hagufi bino bintu biraja mu maraporo umunsi umwe. Aba bantu mugandagura hazogera igihe raporo zabo zisohoka parce que ntushobora kumbwira umuntu yarajije igifungo agomba aje mu buzima bwe busanzwe, agomba aje gukora ivyiwe ukaca umugandagura nk'uko vure. En plus bikarangira umubwiye ngo yanweye ibiyovyabwenge, ivyo biyovyabwenge vyamwishe ari uko atashe, ko bitamwishe agifunzwe hariya, sivyo? Ibire ni ibintu bigaragaza ko inkotanyi vraiment muri rusangi ari yansona papa, ari ibintu bitagenda neza cyane. So amakuru yayo nta byo nda kubavuga ko ibiza kuba update ndabibabwira kanibutse abantu bose mutaragira sabone cyangwa subscribe mu bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Turabakunda, ciao ciao.